Seuba Imana mbere na mbere. Nasubiye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma rero nagomba kwivuga ndazi ko benshi batanze, ariko hariho n'abandi banzi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero tugiye ku izina nitwa Hakizimana Jamata. Nkaba nubatse mfise abana 10. Mfise abana 10 abasanzwe ndumudandaza mu kazi ka misi yose. Yesu nashimwe. Amen. Nuko nivuze kandi ngo marange ntasho igihe naza mubwiriza aho nkorera yarantumye ntasho muzake mu izina rya Yesu. N'abavuga butumwa bagenzi banje dukorana nabonye bumvise ko ndoza ahimugwi barantumye umwakirizo ntasho mu izina rya Yesu. Yego tutarandiriye rero bagomba dusangire amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Yosuwa. Igitabo ca Yosuwa igice ca 14 igice ca 14 ku murongo w'indwi. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Navuze ko nsoma uwundi umwe ndasaba umuvugabutumwa umwe azaramfasha muri Bibiliya asanzwe. Nari maze imyaka 40 igihe Mose umusabyi w'Uhoraho yantuma muve i Kadeshi Barinea nje gutata igihugu. Ngarutse nkamubarira inkuru ntacishije iruhande, ariko bagenzi banje twari twaduganye bagaca igoto abantu. Mugabo jeho nakurikiye Uhoraho Imana yanje muri byose. Imana nishimye. Yesu nashimwe. Nagomba sabe uri mu butumwa umwe yoza arafasha gusoma muri Bibiliya bisanganwe adufashe. Nari maze imyaka 40 igihe Mose umusabyi w'Uhoraho yantuma ngo mve i Kadeshi Barinea nje gutata igihugu. Ngarutse nkamubarira inkuru ntacishije iruhande, ariko bagenzi banje twari twaduganye bakarandura abantu imitima. Mugabo jeho nakurikiye Uhoraho Imana yanje muri byose. Imana nishimwe. Amen. Ayo amajambo umukozi w'Imana Kalebu yavuze igihe yari yatumwe na Mose gutata igihugu cy'i Kanani. Uwo mukozi w'Imana Kalebu hari n'andi majambo yongeye ko turaza kuyaraba.
ni ukuvuga ijambo ngomba ko tuvugana kuri uyu munsi, ijambo rivuga ngo gukora Imana muri byose ibiyihimbara. Yesu nashimwe. Gukorera Imana muri byose ibiyihimbara niryo jambo ngomba ko tuvugana kuri umusozi wa Muguyu. Yesu nashimwe. Gukorera Imana ibiyihimbara, uri kurumva uyu musabyi w'Imana Kalebu yagendanye n'abagenzi, mugabo abagenzi baca ivutu Abisirayeli. Babaciye ivutu bababwira amajambo igihe bavayo, bamwe baravuga ngo n'ibigabo birebire, abandi bakavuga ngo kirya gihugu ntituzogushobora, ariko Kalebu wewe yanka kuvuga ayo majambo, aca abwira Mose amajambo ariko jewe nakurikira Imana yanje muri byose, Imana nishimye. Twumvikane rero Kalebu yanse guca ivutu Abisirayeli, yanka kujana n'ababeshi. Yesu nashimwe. Yanka kujana n'ababeshi, yanka guca ivutu ubwoko bw'Imana. N'uyu munsi mu ngoro y'Imana hari abantu baca ivutu abantu b'Imana mu bwoko bw'Imana. Yesu nashimwe. Uyu mukozi w'Imana rero Kalebu aca avuga amajambo ngo ariko jeho nzokora Imana yanje muri byose, Imana nishimye. Muri byose rero ni ca gihe uba ufise ikibazo runaka namurwaye, ukavuga ati jewe niko mbaye mu by'ukuri ndazi ko nakira Imana ndabandanya nayikorera. Yesu nashimwe. Muri byose yaba ari intambara zikomeye, ariko ukavuga ati nubwo biruka je ndazi ko ari umuntu w'Imana, ukavuga ati jewe mu by'ukuri ndashishikara muri umuntu w'Imana nubwo mbaye. Yesu nashimwe. Nubwo uri mu bukene ukavuga ati jewe ndazi ko nakiriye Yesu umwami n'umukiza wanje, kubera ko namumenye shishikara gukora Imana yanje muri byose, Imana nishimwe. Yesu nashimwe. Aya majambo rero Kalebu arayavuga, hari n'andi majambo turaba yagiye kuvuga, aravuga ati jewe igihe nagenda gutata igihugu, jewe nari maze imyaka 40, mugabo ngiye nkagaruka namazeyo imyaka 45. Tibisiguye ko ngarutse nari mfise imyaka 85. Kandi icyo gihe cyose nariyo ngarutse nabafise 85 ngarutse, inkomezi narigise icyo gihe mfise imyaka 40, n'uno munsi nizo ngifise. Yesu nashimwe. Nagomba dusabe Imana y'inkomezi n'uburyo bw'imbere. Yesu nashimwe. Kalebu rero arishimira, ashinga imari, aravuga ati jewe nagenda gutata igihugu nari mfise imyaka 40, mugabo nagarutse mfise imyaka 85. Mugabo igihe nakoze ibikorwa byose nagumanije inkomezi n'izo narigise mfise imyaka 40. Yesu nashimwe. Ni kuvuga tugire dusabe Imana tugire neza, iduhe ubuzima bukomeye mu buryo bw'ihera, kugira ngo dushishikare gukora tugume mu Imana dukomeye tumeze neza. Yesu nashimwe. Uyu mukozi w'Imana rero Kalebu aca avuga amajambo ashingira Imana. Burya rero abantu iyo bariko bakora igikorwa c'Imana, ugiye ubitekereza neza urabona ko hari itandukaniro ryabo n'abandi bantu. Yesu nashimwe. Na cane cane barya abantu bakorera Imana mu kugororoka. Yesu nashimwe. Uyu Kalebu rero aca ashinga inahe avuga ayo majambo ngo jewe nagiye gutata iki gihugu c'i Kanani mfise imyaka 40, mugabo nagarutse mfise imyaka 45, nirengagije ko icira 85. Kandi navyo ubukomezi nari mfise wese yanuma, n'ubu nibwo mfise. Yesu nashimwe. Dusabe imbaraga mu bikorwa by'Imana, dusabe ubushobozi butugere ko mu buryo bw'imbere. Yesu nashimwe. Jewe nibaza ko umuntu w'Imana ntiyo kwihebura ngo jewe mu by'ukuri ngo narwaye gusohokera Imana. Hari umunsi umwe nari mfise umujyanama twakorana ico gihe, najewe nari umujyanama, hanyuma rero uwo mujyanama yararwaye cyane, aragwara aragira kure cyane gushikaho yandika muri we n'akagatabo akandikamwo amajambo mabonye umenga atabaye neza, amajambo y'umuhari ku Mana. Yakanditsemo ijambo rivuga ngo mbega Mana igihe nagwara wari
icyo yashimiye uwo muntu w'Imana nubwo yanditse ko ayo majambo akavuga ati mbega Mana iragwara wari hehe, ariko ntavuye ku Mana. Yesu nashimwe. Yagumye ku Mana, arasenga Imana, ariko abantu b'Imana baramubwira ati we mugabo, nubwo biri uko nubwo rwari uko uzuki. Yesu nashimwe. Hanyuma rero uwo mujyanama iminsi irahera, ashishikara kugenda bigenda neza, aratora bitenge, akira mbere ibikorwa bikora birateranye n'ubwoba, arakira. Rero amubaza none bashe, wewe ko wanditsemo amajambo kandikamo ngo mbega Mana nagwaye bihehe, nkaba mbona bimeze gutyo, warakize nkaba mu rushinga ntahe ko wakize, none ubona byakugendeye gute? Kuri mwarimu ndasaba ikigongo, Imana imbabarire, murane ko musaba ikigongo ku Mana, kunarara gose ku Mana, Imana ni imbabazi. Yesu natubabarire. Erega hari abantu babota ku Mana bakavuga amajambo, nagomera kubwire nibwo ubugwara nubwo ufise ikibazo runaka, ariko umenye muri ibyo bibazo kugendana n'Imana. Yesu nashimwe. Ni kuvuga umuntu w'Imana nibwo ngo jewe sinzora intambara, ariko ukorera Imana muri byose. Umuntu nibwo ngo jewe sinzokora igikorwa runaka ngo kubera ntenye, oya, uzokorera Imana itoyibona umutekano. Imana nishimwe. Uyu mukozi w'Imana rero Kalebu avuga amajambo ngo nzokorera Imana yanje muri byose. Imana nishimwe. Gukorera Imana muri byose ntuvuge ntuzokorera Imana kuko warose uburyo canke kumbure watembere biteye ubwoba. Urakorera Imana muri biganiro Imana yaguha kandi Imana ikaguheza. Turaza kuraba inyishu y'abantu bakora Imana neza, isezerano Imana ibashirira. Yesu nashimwe. Uyu rero Kalebu avuga amajambo warikozeho nzokorera Imana yanje muri byose. Imana nishimwe. Uyu mujyanama nawe mu nyuma niwe yabona ko yavuze gute, ariko ariha, ariko ubyukuri urumva ko yari yavuze amajambo atari meza. Burya nubwo twahura n'intambara turafise uwo dufuka, turafise uwo dukurikira, kandi n'Imana mushobora byose. Yesu nashimwe. Uyu mukozi w'Imana rero arogota avuga amajambo mbega Mana ngo nagwaye nguri hehe. Iri jambo turiko gukora Imana muri byose risigura yuko nubwo uri ku musego korera Imana, nubwo uri mu ntambara ingana gute korera Imana, nubwo uri urwaye korera Imana. Yesu nashimwe. Uyu rero Kalebu abandi babeshe bakabwira amajambo Abisirayeli yo kubaza imbuto, ariko yarabitegereje araraba toya Yesu cyanamakare, ariko jeho nzokora Imana yanje muri byose. Imana nishimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo gukorera Imana muri byose. Dusome Daniyeli igice cya 3 umurongo wa 13. Gukorera Imana muri byose niryo jambo turiko turavugana kuri uyu munsi. Turi ku ijambo rivuga ngo gukorera Imana muri byose. Imbere na mbere Imana, mbere na mbere uzubaha Imana, mbere na mbere Imana, mbere na mbere uzubaha Imana, mbere na mbere mbere Imana, mbere na mbere uzubaha Imana, mbere na mbere mbere
mbere na mbere, uzeubaha Imana mbere na mbere. Usome Daniyeli 3:13. Bashadraka baterwa mw'itanure ntibagira ico baba. Nuko Nebukadineza araraka arajingitwa, avuga ko bafata Shadraka, Meshake na Abedenego, nuko babazana imbere y'umwami. Nebukadineza atangura kubabaza ati, mbega Shadraka, Meshake na Abedenego, mwabigize ibigirankana kudasaba imana zanje no kudasenga ico gishushanyo c'inzahabu nahagaritse. Nuko rero nimwumva amatwi y'inzamba, imyirongo, inanga, amakembe, imiduru, ibikoresho by'amajwi arenga n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga mukemera kwikuta hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari byiza. Ariko nimutagisenga muca muterwa mw'itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoba yihe? Shadraka, Meshake na Abedenego bishura umwami Nebukadineza bati, niturindira kugira ico tukwishura kuri iryo jambo asangwa ariko bimeze. Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mwami. Dusabe amavuga ubutumwa ngasubire asome. Ego. Nuko Nebukadineza araraka arashungumirwa kugera ku 17 abarogetse, avuga ko bafata Shadraka na Meshake na Abedenego, nuko babazana imbere y'umwami. Nebukadineza atangura kubabaza ati, mbega Shadraka na Meshake na Abedenego, mwabigize ibigirankana kudasaba imana zanje no kudasenga ico gishushanyo c'izahabu nahagaritse. Nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na sumponya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari vyiza. Ariko nimutagisenga muca muterwa mw'itanure ry'umuriro uhinda. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoyihe? Shadraka na Meshake na Abedenego bishura umwami Nebukadineza ati, niturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo asangwa ariko bimeze. Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi yobura kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Yesu nashimwe. Ayo n'amajambo nibaza atari mashasha kuri mwebwe, ariko nukwibukanya aba bantu b'abakozi b'Imana bari batatu igihe batewe ubwoba n'umwami kugira ngo basenge ibishushanyo ibibazana. Imana nico babariye, ariko kubwo gukora Imana muri byose basezeranye n'Imana yacu twe tugakora Imana yacu muri byose baranse. Yesu nashimwe. Baravuga ngo twebwe nubwo wozana n'ibingana gute ntidushobora gupfukama ngo dusenge ibishushanyo. Yesu nashimwe. Ni kuvuga abantu bemeye guhagararira igikorwa cy'Imana, abantu bemeye gukorera ibikorwa by'Imana muri byose. Yesu nashimwe. Baravuga bati twebwe ntidushobora gusenga ibishushanyo cyangwa ibigirwamana. Turazi Imana dusenga turayizi
kandi twarayibonye. Ubu mwami arabatera ubwoba nabo baramurahirira ati ntibishukure. Yesu nashimwe. Nagomba tube kwitegereza abatutangiye imbere batubera ibyitegererezo. Yesu nashimwe. Batubera ibyitegererezo kugira ngo ntitugwe mu bigirwamana. Ni kuvuga hari abantu bibaza ku bigirwamana muri ibi bintu kuko turasenga by'inka umunsi cyangwa by'imene umunsi. Ikigirwamana ni cya kintu wewe wanyita ku ijisho ukagisumbisha ibikorwa by'Imana. Imana nitubabarire. Ni kuvuga wewe cyane avuga ko umudandaza Imana itubabarire nubwo bibiri tuvuga ko ugacufata bwa bidandaza byawe kuri ya porogaramu yo kuza gusenga ugacubishorera no mu isoko mvuba ugacutangura kudandaza. Ico ni ikigirwamana. Kuko wamaze gusumbisha ibikorwa byawe ukabisumbisha iby'Imana. Ico ni igikorwa cy'ikigirwamana. Abandi bagatangura kumva ko tufise amasengesho. Wabwira ngo tuzoza gusenga umunsi munaka. Turavuze amasengesho. Be turabasenze ngaho. Abasenga shire ko kwejo. Sawa mwana bayitaje. Turavuze amasengesho tuzakora umunsi munaka. Wa munsi ukadusanga bose bapokeragiye mu mirima. Ibyo ni ibigirwamana bakora senga. Imana ni tubabarire. Ibigirwamana biri mu buryo bwinshi. Abakristo bakemera bagasiba gusenga ku munsi wo gusenga bagaca baja kurima. Ibyo ni ibigirwamana. Imana ni tubabarire. Ibigirwamana tuko turavuga uyu munsi nico kintu cyose ushobora gusumbisha igikorwa cy'Imana. Ariko ijambo ry'uno munsi niko navuga ngo dukorere Imana muri byose. Yesu nashimwe. Gukorera Imana muri byose ibihimbara niryo jambo turiko. Umuntu nawe rimwe hagati mu gikorwa ciwe kugira ngo akore ibihimbara Imana. Areke gufata ibintu byiwe ngo bisubize ibikorwa by'Imana. Ibikorwa nitukuze ngo bikore ariko igikorwa cya mbere kiro cy'Imana kigira kabiri kiro cy'Imana. Yesu nashimwe. Umuntu ugapanga porogaramu ati tuzokora ibikorwa runaka byo gusenga iminyuro aca yigira mu murima cyangwa yigira mu isoko. Icyo ni ikigirwamana yakurikiye. Imana ni itubabarire. Nagomba uyu munsi umuntu wese yiyumvire ngerageza akore ibihimbara Imana kugira Imana imushireho amasezerano. Hari amasezerano Imana isezeranira abantu bayikorera mu bihimbara. Turaza kubiraba mu kanya. Aba bantu rero batatu baravuga bati mwami twebwe nubwo byogenda gute ntidushobora gusenga ibigirwamana. Birabonekana ko abo bantu nubwo bari kuba utundi tuzi bakora ntibari gushobora kudusumbisha ibikorwa by'Imana ngo bafate iby'iwabo babisumbishe iby'Imana. Byari gukunda ko bari barakiriye ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Ni kuvuga turi kuri ijambo rivuga ngo gukorera Imana muri byose. Aba bagabo rero bemera gushyira imbere igikorwa cy'Imana baragarama. Hajya witanga igikorwa cy'Imana, Imana iri mu ijoro kuba ati burya mwana wanjye nkunda akampimbara. Yesu nashimwe. Bemera kwitanga. Bego ati umwami aguhamagaye ati mbega nko umukuru w'igihugu kugira ati we mugabo ndagukeneye nkeneye ko ukora iki. Utari mu buryo ubushobozi bw'Imana mu byo yakubwiye nta kintu kimwe usigaza. Utari mu buntu bw'Imana ari byiza ari bibi byose utegereza kubikora. Ariko tubitangura gusenga twavuze ngo dusabe ubushobozi kugira ngo dushishikare gukora imirimo y'Imana. Nubwo Kalebu byamugendeye, Kalebu rero urumva ko yasabye ubushobozi Imana iramugira neza agumana inkomezi zikomeye mu bikorwa by'Imana. Yesu nashimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo gukorera Imana muri byose. Iryo jambo turikora. Aba bagabo rero baranka kunamira ibishushanyo, baranka gukora ibintu by'ibiterasoni, bemera kwemangira izina ry'Imana. Imana nishimwe.
namwe rero uyu munsi murabe ibyo bintu byose byari inzitizi bikorera inzitizi kugira ngo mushishikare gukora ubwiza bw'Imana mubikureho ibyo bigirwamana mwashize imbere yanyu ibigirwamana ibikorwa byanyu bitumisha ibikorwa by'Imana mubikureho ugir'Imana ibikorwa bya mbere ibigira kabiri n'ibikorwa byayo aho muzobana n'Imana. Imana nishimye. Dusoma aya majambo turabe uwo umuntu yakoze ibyahimbaye Imana cyane. Hari undi mwami mbere nishikaga mwese abaririmbyi bariko baririmba iyo ndirimbo turabe abami ba kabiri dusoma aya majambo. Mbere na mbere zuba Imana mbere na mbere Abami ba kabiri igice cya 18 ku murongo wa mbere gushitsa kuri 7. Turabona ibyo umwami Hezekiya yakoze Imana igahimbarwa. Mu mwaka ugira gatatu Hosiya mwene Ela umwami wa Isirayeli ari ku nganji niho Hezekiya mwene Ahazi umwami w'Uyuda yimikwa. Yari amaze imyaka 25 igihe yimikwa, amara imyaka 29 i Yerusalemu, ariko ari ku nganji. Nyina yitwa Abi umukobwa wa Zekariya, akora ibyiza Uhoraho ashima n'ibyo sekuruza Dawidi yakoze byose. Akuraho imisezero yataramutse ko ku misozi, amenagura amabuye bashinze, atemagura inkingi bashingiye Ashera, amenagura igishushanyo c'inzoka Mose yacuze mu muringa, kuko gushitsa ico gihe Abisirayeli bacosereza imibavu bacita Nehushetani. Hezekiya yizigira Uhoraho Imana ya Isirayeli, kandi mu bantu bose b'Ubuyuda bamusubiriye ntawahwanye nawe n'umubaganje imbere yiwe, kuko yifatanije n'Uhoraho ubutakivana, ntakebye ngo areke kumukurikira, ariko akitondera ibyagezwe Uhoraho yageze Mose, kandi Uhoraho yabana nawe, akagira ukuboko kweza aho yaja hose. Imana nishimwe. Dusabe wa muvuga butumwa yongera dusubiriremo Hezekiya abami ba kabiri igice cya 18 ku murongo wa mbere gushitsa ku wundi. Umwaka ugira gatatu Hoseya mwene Ela umwami w'Abisirayeli ari ku ngoma, niho Hezekiya mwene Ahazi umwami w'Ubuyuda yima. Yari amaze imyaka 25 igihe yima, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwa Abi umukobwa wa Zekariya, akora ibyo Uhoraho abona ko ari byiza, nk'uko ibyo sekuruza Dawidi yakoze byose. Akuraho ibitabo byo ku
ku mpinga z'imisozi, amenagura amabuye bashinze, atemagura inkingi bashingiye Ashera, amenagura igishushanyo c'inzoka Mose yacuze mu muringa, kuko gushitsa ico gihe Abisirayeli bacosereza imibavu, bacira bacita Nehushitani. Hezekiya yizigira Uhoraho Imana y'Abisirayeli, kandi mu bami bose b'i Buyuda bamuherukiye ntawahwanye nawe. Imana nishimwe cyakugeze ngaho. Yesu nashimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo gukorera Imana muri byose ibiyiha Imana. Uyu mwami Hezekiya yumvise ibyiwe, amenagura ibigirwamana abantu bunamira, amenagura ibintu byari byishinze hirya no hino bunamira bariko barasenga ngo basenga Imana. Aca arababara cane. Undi umuntu w'Imana yabonye ibintu bitariko biragenda neza nk'uko yabibona, arababara. Muri abantu usanga yinyabije ahantu agacamana agaseka, atariko Mana tabara bajya abantu. Yesu nashimwe. Niyo umuntu ariko abona abantu bariko baja mu nzira z'ubusambanyi, akababona ko baja mu nzira z'ubuyobe, aca atanga gusenga Imana akabwira ati Mana tabara bujya bwoko era bajya bintu bari. Yesu nashimwe. Uyu mukozi w'Imana Hezekiya nawe aca arababara kuko abonye Abisirayeli batanguye gusenga ibigirwamana basubira inyuma. Imana iramuraba, aca atangura kumenagura ibyo basinze byose, aramenagura. Imana iranezerwa. Yesu nashimwe. Ni kuvuga iki? Natwe uyu munsi uyu Hezekiya atubere icyitegererezo, dukureho twavuze ko ibigirwamana atari ibintu bijyanye n'inka gusa, twari twaje bw'akarorero gakeya. Abantu ushobora gusanga ubabona mu ngoro y'Imana nubwo bafise iyindi minyuro ko kugira ngo batumbere ku Mana bikabagora kubera ibyabo. Uyu mukozi w'Imana Hezekiya, Imana iranezererwa n'igikorwa akoze, igikorwa cyo gukuraho ibigirwamana mu Bisirayeli. Imana iranezerwa cyane cyane cyane. Imana rero uyu mukozi w'Imana Hezekiya aca yifatanya n'Imana ubutaka Imana. Yesu nashimwe. Nagomba natwe uyu munsi twifatanye n'Imana ubutaka Imana nk'uko Hezekiya byagenze. Yesu nashimwe. Tureke biriya byo gukata amatsi, tureke biriya, dukorere Imana ibihimbara muri byose. Tureke gukurikira ibitagira ikimazi. Turaba Imana twakurikiye turayizi, Imana ikora ibitangaza turayizi, ariko tureke gukata. Rega Abisirayeli bari basubira inyuma. Abisirayeli barasubira inyuma, baca gusenga ibigirwamana, bibagira ya Mana yabo yabakora ibitangaza babona, barayibagira. Uno munsi hariho bamaze kwibagira iby'Imana bakuriye, bamaze gusubira. Ariko nagomba twifatanye n'Imana ubutaka Imana nk'uko Hezekiya byagenze. Yesu nashimwe. Ayo majambo rero cyangwa ibyo bikorwa Hezekiya arabikora, Imana irahimbaga, Imana iranezerwa. Nagomba nakubwire wamukorera Imana muri byose. Urwara intambara yo kunesha, urwara urugamba rwo kunesha. Yesu nashimwe. Dukorere Imana muri byose, tureke gusumbisha ibikorwa byacu, tubisumbishe iby'Imana. Imana nishimwe. Umuntu ntahabe nyiragenge, umuntu ntahabe yifata imbere y'ibikorwa by'Imana, avuga ati je no munsi nanjye ndashaka kwifatanya n'Imana ubutaka inyuma. Yesu nashimwe. Tureke gukurikira ibyacu gusa, ariko twibagire Imana kandi Imana aritanga byose. Turaza kuraba abakorera Imana mu kugororoka nyine byabagendeye, turaza kubiraba. Uyu mukozi w'Imana Hezekiya akora mu by'Imana ishima.
ibyo Sawuli Dawidi yakoze Imana ngo aranezerwa cyane iyo iri mu ijuru. Natwe twagomba uyu munsi twige gukora ibihimba Imana kugira iyo iri mu ijuru inezeye. Iyo iri mu ijuru ubwo ati jewe ndafise abantu banje narungitse mu isi bari mu isi irakora ibihimba. Yesu arashimye. Umuntu yiyumvira ati none kabasha jewe nanje muri iyi minsi nokora muti kugira ngo nkore ibihimba Imana. Umuntu akibaza icyo kintu. Yesu arashimye. Kuja mu ijuru yemwe sugufyina, kuja mu ijuru n'urukundo n'inamara, araherewa bazosozera neza. Yesu nashimwe. Natwe munsi tumeragura ibigomba imbere yacu kugira ngo Imana idushime. Yesu nashimwe. Ibigomba twabivuze ibyabikorwa dusumbisha ibikorwa by'Imana. Yesu nashimwe. Twongere dusome ayandi majambo mu gitabo cya Yakobo igice cya 2 umurongo wa 14. Uyu mukozi w'Imana Yakobo rero yakunze ku bijyanye n'ubwoko bw'Abisirayeli arabandikira. Icyo gihe bari mu kinyago, yandikira imiryango 12 y'ubwoko bw'Abisirayeli abibutsa iby'ubukorwa. Yesu nashimwe. Arababwira ati mwebwe n'Abisirayeli n'ubwo muri iyo ikintu kizoranga kumira abantu b'Imana nuko bizoranga ibikorwa byiza. Yesu nashimwe. Ibikorwa byiza nibyo bituma abantu b'Imana babona ko ari abantu b'Imana. Yesu nashimwe. Abandikira ibyo byete, yandikira imiryango 12 y'ubwoko bw'Abisirayeli, arabandikira mu ncamake aributsa iby'ibikorwa, arabwira ati ibintu bizorekana ko muri abantu b'Imana muzorangwa n'ibikorwa byiza. Imana nishimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo gukora Imana muri byose ibiyihimbaza n'ibikorwa rero biriho. Yesu nashimwe. Uyu mukozi w'Imana rero Yakobo acandikira imiryango 12 y'ubwoko bw'Abisirayeli igihe bari mu mahanga basabagiriyeyo, arababwira ati ikintu kizobaranga kumira abantu b'Imana muzorangwa n'ibikorwa byiza. Yesu nashimwe. Dusome amajambo y'Imana igice cya 2 umurongo wa 14. Tumariki bene data, naho umuntu avuga yuko afise kwizera atabikorwa akora, mbega uko kwizera koshobora kumukiza? Nihaba hariho mwene data musaza we canke mushikawe yoba yambaye ubusa agenda abura ibyo kurya, maze umwe muri mwebwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko nimumuhe ibyo umubiri ukena. Byomariki niko bimeze no kwizera kutagira ibikorwa kuri konyene kuba gupfuye. Imana nishimwe.
aya majambo rero uyu mukozi w'Imana Yakobo ayandikira iyi miryango 12 y'ubwoko bwa Isirayeli, atangura kuributsa tinogomba muzo kwizera ariko mudafise ibikorwa ibyo uko kwizera kwanyu kuragupfura. Yesu nashimwe. Turiko turavuga gukora Imana muri byose. Gukora Imana muri byose n'ibi bikorwa dukora, twubaka amashengero, twubaka impamvu z'amashengero, twubaka amashuri yo gukira amashengero n'ibikorwa by'Imana. Yesu nashimwe. Ni kuvuga rero umukozi w'Imana Yakobo acaributsa ubwoko bwa Isirayeli iyo bari barasanzariye mu mahanga, ariko nubwo muri aya majambo Yakobo yanditse ngaha, ibi byari byete yari yaranditse kugira ngo asabagize iyo Abisirayeli bari barahungiye, bari baragiriwe inyagano. Arababwira ati icyo baranga nubwo muri iyo nuko muzorangwa n'ibikorwa byiza. Yesu nashimwe. Icyo nicyo tuzoranga ko muri abantu b'Imana. None tutakoze ibikorwa by'Imana tuba dutandukaniye hehe n'abanyamahanga? Icyo ni ikibazo bacike. Iyo turiko turakora dufasha abantu, dusura abantu ku bitaro, tugendera hirya no hino mu bafise intege nke, hajya turakora iki gikorwa Yakobo yavuze. Bijya nibyo bituranga ko turi abantu b'Imana. Yesu nashimwe. Iyo turiko turagenda abantu baravuga bajya ni bande, bajya bareka reka tugenda turavuze umugore abasenze akora gukoresha ibikorwa bene ibyo. Turabasenze batari bake tugira nko ku 40. Iyo rero ufite porogaramu nk'uno munsi kuba tuyifise yo kuraba abari mu bitaro, abahuye n'ibibazo bitandukanye, duhora tugenda. Iyo duciye nk'ahantu tukarengana abantu bari bashiduka maze kubona n'abantu 40 bashidutse bagenda ahantu, nawe uravuga ati none ibyo ni iki? Yesu nashimwe. Ibyo bikorwa byo bituranga ko turi abantu b'Imana. Yesu nashimwe. Abantu karaba kinere batabantu ko tubona byose abona ndimo mari mu cyamba bagiye kuri bya bikorwa byabo. Yesu nashimwe. Ubwo mariki kuvuga ko ufise kwizera atari ko ufise. Urafise kwizera ibikorwa ntabyo. Mwene wanyu yagenze ubusa, waraze kumwezera n'ahuntu unabashire ku mubiri nawe wandikisha igikorwa cy'Imana. Yesu nashimwe. Mwene waje indari munsi umwe aragutakambira ati mwene wacu jewe biranse meze neza, uwo munsi rero ari inzara biranga kumufasha, none kwa kwizera kwawe kurihere. Ibikorwa nibyo bwa mbere kwizera kwa kuri. Yesu nashimwe. Uyu rero umukozi w'Imana Yakobo avuga amajambo nubwo muri mu mahanga mwebwe imiryango 12 y'ubwoko bwa Isirayeli, ikintu kizoranga ko muri abantu b'Imana mutoranga n'ibikorwa byiza. Yesu nashimwe. Ni kuvuga iyo abantu b'Imana bakora ibikorwa hirya no hino baragaragara ko ari abantu b'Imana. Yesu nashimwe. None twatandukanira he n'abanyamahanga mugihe tudashobora gukora ibikorwa byiza? Abanyamahanga imbere ushaka gusanga nabonye babikora, ariko wowe kubera ko bataba barihanye bikabipfagusa. None twebwe twarihanye ariko ibikorwa byanyu turi kw'ijambo rivuga ngo gukora Imana muri byose ibiyihimbara. Niryo jambo turiko kuri umusozi wa Mungu, niryo jambo turiko kuri ngoro y'Imana. Mariki kuvuga ko ufise kwizera ariko atabikorwa. Mwene wanyu agakera gahunda bikabiranira ko no muri ka kandi wasigaje ushobora kukamwambika nawe ngo anezerwe wandikishe izina ryawe mw'ijuru. Imana ishima ati jana ndafise umuntu mu isi akora ibikorwa nuko ngo Yesu nashimwe. Turaza kuraba umuntu yakoze icyo gikorwa ukandi akagomba kubuza. Umuntu yakoze igikorwa izo muzi ntizari n'iziwiwe, turaza kubisoma turaza kubiraba. Ariko Imana yamukora igitangaza gikomeye.
Yesu nashimwe. Byomara iki kuvuga ko ufise kwizera ariko atari kuvuga iki? Ukarangwa no kuvuga mwene wanyu gusa akaba aricyo bikuranga. Mwe mutandukaniye hehe n'abanyamahanga? Imana itubabarire. Uyu mukozi w'Imana Yakobo ashishikara kuvuga amajambo ibizoranga abantu b'Imana kandi ibikorwa bakora. Ibikorwa dukora nibyo biranga ko turi abantu b'Imana dukora. Yesu nashimwe. Uyu mukozi w'Imana rero araraba acarabandikira ibibyete byiwe, arabarungikira hirya no hino, arasabagiza, arabibutsa mumenye kizobaranga ko muri abantu b'Imana. Ibikorwa rero byo biranga abantu kandi abantu b'Imana. Imana nishimwe. Dusome aya majambo. Twavuze ko ijambo cy'uko kari gukora Imana muri byose. Dusome muri Yeremiya. Dusome aya majambo. Ikizoranga ko turi abantu b'Imana ibikorwa by'Imana. Aha naho tugomba turabe intambara ziri mu bikorwa by'Imana. Twavuze ko ari gukora Imana muri byose. Umuntu ashobora gukora Imana muri byose, hari intambara bagenda bahura nazo, nizo tugomba turabe. Yeremiya 3:8 umurongo w'indwi. Uyu mukozi w'Imana Yeremiya rero yahuye n'intambara zikomeye mu bikorwa by'Imana, nk'uko namwe harimo abahura n'intambara zikomeye mu bikorwa by'Imana. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo dukore Imana muri byose. Iyo ntambara yigwane mugabo kuyigwana uko ibikorwa by'Imana, kandi Imana ibiri kumwe nawe muri izo ntambara. Yesu nashimwe. Imana ibiri kumwe nawe maze ntambara. Yeremiya 3:7 maze Ebedumeleki Umunyetiyopiya w'inkone yakora mu ngoro y'umwami yumva ko bashyize Yeremiya muri icyo cyobo. Icyo gihe umwami yari abyagiye ku irembo ryitwa irya Benyamini. Ebedumeleki asohoka mu ngoro ibwami abarira umwami ati, mwami wanjye nyen'inganji, abo bantu bakoze nabi muri byose, bagire nabi Yeremiya umuvugishwa. Uwo muvugishwa ubatereye mu cyobo, kandi ari mu gupfira aho hantu, ari mu gupfira abantu ari kubera inzara, kuko atamutsima ugisigaye mu gisagara. Maze umwami abarira Ebedumeleki Umunyetiyopiya ati, kura hano abagabo 30 ubajane ukure uwo muvugishwa Yeremiya muri icyo cyobo ntagweyo. Nuko Ebedumeleki ajana abo bagabo yinjira mu ngoro y'umwami, aja munsi y'ubushingutsi bwanegera neza, yinjira mu nzu y'ubushingutsi, akurayo impuzu zarambawe n'ibishambara, abirumikisha imigozi mu cyobo, abiha Yeremiya. Maze Ebedumeleki Umunyetiyopiya abarira Yeremiya ati, shira izo mpuzu nziza zarambawe n'ibishambara mu kwaha imbere y'imigozi. Yeremiya agira kuno. Nuko bakwega Yeremiya imigozi bamukura muri icyo cyobo. Yeremiya aguma mu rugo rw'urubohero. Imana nishimye. Urumvira amara turi mu bikorwa by'Imana. Muratumva? None Yeremiya umva ngo ati iki?
Yeremiya ikintu cya mbere yazize tuko twasoma singomba kwasoma kuko twaba tuce tutega umwanya mugabo ndabisigura kuko narahasomye ndahazi. Ikintu cya mbere yazize ni uko yagiye kubwira umwami Zedekiya amuburira kugira ngo areke kugira inyagano ubwoko bwa Isirayeli, areke kugira inyagano. Icyo ni cyo cyane. Ikigira kabiri, Zedekiya yaba yaburiye icyo gisagara cya Yerusalemu ko kigiye kikumuroti. Abami bakababara. Yeremiya mu by'ukuri gira nakwije mu mutwe. Iyo abantu b'Imana yavuye kubwira abantu ubutumwa bwiza, abantu benshi barababara ngo bavuze ibyo bikuye mu mutwe, abandi ngo ubwo butumwa bwabutoreye. Ariko muri icyo gihe cyose Yeremiya ntiyavuye ku Mana. Yesu nashimwe. Yeremiya atererwa mu cyobo, amara iminsi ari mu cyobo, azira ko ariko atanga inguni ku gisagara kugira ngo bakore iby'Imana. Yesu nashimwe. Uyu mukozi w'Imana rero Ebedemeleki bimushikako acaragenda arawedera umwami ati Mana, mu by'ukuri Yeremiya umuvugishwa n'Imana bamushize mu cyobo kandi bamurenganije muri byose. Imana ni icyubahiro. Bamushize mu cyobo kandi bamurenganije muri byose. Uwo rero Ebedemeleki yari intore y'Umunyetiyopiya yaba ku ngoro y'umwami. Imana imucamwo iramwereka ko ategereza kwegera umwami kugira ngo igikorwa cy'Imana kibandane. Yesu nashimwe. Erega igikorwa cy'Imana kirabandanya nubwo abantu benshi bakirwanya, ariko kirabandanya. Yesu nashimwe. Uyu mukozi w'Imana rero Ebedemeleki aragenda arabwira umwami ati Mana, mu by'ukuri urakumisa amazeyo no gucikanira muri kiriya kinogo ahava gucikanira. Kandi turagera muri kiriya gisagara naho ugenda gutya ntabwo ugenda wese agatsima inzara yarateye. Yesu nashimwe. Hanyuma umwami rero aramubwiye turateye tiko biruka ndaguhaye abagabo 30 genda mukore muri kiriya cyobo Yeremiya ari mukimukure. Ariko nagomera bibutse icyo gihe cyose nubwo Yeremiya yari mu cyobo yagumye kumwe n'Imana kandi yigeze ava ku Mana. Yesu nashimwe. Nagomera kwibutsa inama n'ibintu ntabwo zina n'ibyo Yeremiya ari. Nagomera kwibutsa n'ibyo ku Mana. Yesu nashimwe. Nagomera kwibutsa n'ibyo ku Mana. Ibibazo mu bikorwa by'Imana biriho ariko n'ibyo ku Mana. Uyu mukozi w'Imana rero Ebedemeleki asharagenda ahitana baragabo 30. Amaze kubahitana acagenda kutubega baje kakana babwira mu kanya gaheze mbega ntanaga huzu kaheze wereta mugenzi wawe muri utunzi ako kantu Ebedemeleki kamuberemo igitangaza gikomeye cyane. Turaza kubasoma ni kuvuga acahitana impuzu ngo zisa zarambawe. Araraba ati rero bati ngende gukora Yeremiya muri kigaco atanaga ahubwo mbise namushiri toya. Acahitana ngo zambawe ibwami sinizi wiwe asotora kuzari ibwami, ariko Imana amugiriye neza. Wewe mbwira umuntu nawe yakora ku ciwiwe yambara bagati dahaye umuntu niyo byogera. Yesu nashimwe. Aragenda bashika ku kinogo basanga Yeremiya ari mu kinogo. Ebedemeleki aravuga ati ahari impuzu zibohane muzizirike. Hanyuma rero uco mwambika Yeremiya ngaha n'umutuzi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero babigenza nk'uko Ebedemeleki abivuze baramwambika. Bamaze kumwambika rero baramuduza Yeremiya ava mu kinogo. Imana nishimwe. Acaja ibwami kuri wa mwami nyene. Yesu nashimwe. Kugira ngo igikorwa cy'Imana kibandane, nagomera kubwire nibwo uzoca mu bikomeye bizopfa utarakoze ko Imana guhamagariye.
bwira mugenzi wawe ati ntudopfa utarakora igikorwa Imana yaguhamagara. Yesu arashimwe. Ntudopfa udakoze igikorwa Imana yaguhamagara. Nubwo utowe umuriro utorengana, nubwo utowe ikiyaga utorengana, nubwo utowe mu bikomeye utorengana. Yesu arashimwe. Nishitsa ukoresha igikorwa Imana yaguhamagara. Yesu arashimwe. Ubu rero Yeremiya ashika ubwami, umwami atanga umwirata. Mbega uramukugisha yitwa Yeremiya? Hanyuma rero umwami ati mbega nta jambo ryoba ryarapfuye guhoraho uwo ufise, amwongorera mu ibanga bari babiri na babiri. Yeremiya yibuka iwe yarari, Yeremiya yibuka ikirugo yararimo, ariko ibyo byose arabyibagira kuko yarimo ubushobozi bw'Imana. Tugati amena. Burya umuntu ari mu bushobozi bw'Imana ntacyo atinya na kimwe kibaho. Yesu arashimwe. Ariko Yeremiya agomba kugira amateka. Arabaza umwana aramubaza ati none bimeze gute ga Yeremiya ku ijambo riva kuhoraho? Yeremiya aramubwira ati icyo baciza. Ariko tugarutse gato umwami kubera ko Yeremiya yagize amakenga, umwami kugira ngo Yeremiya amubwire iryo jambo yamanje gushiraho indahiro. Ararahira ati ni ukuri ndahiro uhoraho jewe nibambwira ijambo rivuye kuhoraho nta n'agasanza ndagukora, nkora kose ndagukora. Yeremiya wati mutima waravuga ati jewe ushaka kugira ibintu ubona kiyo mugabo kindakuka Imana yavuga. Yesu arashimwe. Hanyuma rero Yeremiya arabwirwa icyo bacizaga Imana ni uko wokwisaba Abakaludaya kandi ugakora iby'Imana igomba. Yesu arashimwe. Kandi udakoze icyo tuzobivunyagana. Avugisha ukuri gutomoka. Uyu mwami yariko intumwa zirahari. Abantu hari abantu batumva impanuro z'abakozi b'Imana, hari abantu batumva icyo ijambo ry'Imana rivuga ribahanura, hari abantu batumva icyo ijambo ry'Imana ribahanura n'uyu munsi n'imbere y'Imana. Uwo mukozi uwo rero Zedekiya yumva iyo nkuru ivuye kwa Yeremiya, ariko yigeze kora ko mwanya n'umwe arayitumiza. Ariko iherezo ry'umwami Zedekiya yari yarasiguri byabaye bibi kuko kutumva inkuru y'abakozi b'Imana. Hanyuma rero uyu mukozi w'Imana Yeremiya amaze kumubwira ibyo, umukozi Zedekiya yabandanije ashyira umutima hejuru cyane arawurangiriza. Biranga ko yumva impanuro z'abakozi b'Imana. N'uyu munsi hariho abantu batumva ibyo abakozi b'Imana babahanura mu ngoro y'Imana. Baca bavuga ngo barababeshe, abandi bagaca bakora ibyabo bagahirika gatoya bagakora ibyabo. Mugabo ndagomba nakubwira, wewe utumva ijambo ry'umukozi w'Imana urafise ikibazo n'Imana. Imana ni turabagize. Ibyo rero byanyibukije ndiko nasomera ijambo ry'Imana, byanyibukije igihe kimwe iwacu mu gisagara habaye ibintu biteye ubwoba. Hanyuma rero icyo gihe haca haba ijambo riza ku muntu aza kubwira abo bantu. Icyo gihe hariko haraza abantu b'icarozi. Hanyuma rero abo barozi hari imburi kuri bo zirababurira cyane, zirababurira mwebwe icyo baciza ni muve muri ibyo mujye kwihana. Kandi rwose muri kuburira hajya uba ufise amahirwe menshi, barambwira ati mwebwe urabona ko tubakwiye bakora bako n'abarozi, gerageza uburyo bwose uva muri bijya mwinjire mu masengero mugire musenge bamubitise ubizana bituma. Abo bantu bagamika umutwe
baranga gukora ibyo buvugishwa abariyo cyangwa umuntu w'Imana yababwiye. Abo bantu uko bose baza kumvira umuntu nta n'umwe yasigaye. Imana rero turababarira. Bose barapfuye. N'uyu Zedekiya uyu mwami yerezo yiwe kuko gutunga yahuye n'ikibazo gikomeye. Imana yakikoresha uyu mwami wa Babuloni Nebukadineza atera igisagara cya Yerusalemu uko twasomera muri Bibiliya yugariza hose gushika uyu mwami Zedekiya amufashe. Baramufashe n'amaso yose baramukuye. Imana yitubabarira kuko gutunga ijambo umukozi w'Imana Yeremiya yamuhanuye. Turuka ijambo rivuga ngo gukorera Imana muri byose. Gukorera Imana muri byose nibyo ikorera ngo uratekaniwe ijana ku ijana. Utondera intambara ubwo muri izo ntambara urimo uragaragaza uburyo bwose uzoshishikara kuguma hagufi ibikorwa by'Imana, kuguma hagufi y'Imana. Imana yishimye. Yeremiya ataba mu cyobo ariko aragiturwamo umurimo w'Imana w'abandara. Yesu nashimwe. Ni kuvuga iki rero? Umuntu w'Imana arumvura ibyo abakozi b'Imana bamuhanura. Yesu nashimwe. Uyu mukozi w'Imana rero Zedekiya uyu mwami aranga kumva ibyo Yeremiya yamuhanuye, byose arabikitika, byose aranga kubyumva. Imana rero turabarira. Ariko iherezo ryiwe yarugarijwe muri uyu mwami w'Ababuloni. Hanyuma rero bamufashe mpiri amaso yose barazogoye. Icyo gihe bafatanye uyu mwami Zedekiya, uyu mwami Yeremiya yari Yerusalemu. Hanyuma rero icyo gihe uwo mwami umaze gufata Zedekiya, icyo yakoze yararondeye Yeremiya acamuha umwami acamuha umucungera nk'umukuru w'igisirikare. Yesu nashimwe. Acaramubwira ati uyu Yeremiya ntiyagiye n'ikintu na kimwe azokwigera akuburana. Yesu nashimwe. Niyashishikaye gukora ibyo Imana igomba ntazodororana Imana. Yesu nashimwe. Muvuga ati amena. Yego nayo majambo. Umuntu akora Imana mu kugoroka ntazodororana Imana. Yesu nashimwe. Nibuzoca mu bikomeye, nibuzoca mu biyaga ntazodororana Imana. Imana izori kumwe nawe. Yesu nashimwe. Ibyo mubimenye kandi mumenye kugendera ku mpanuro y'abakozi b'Imana kugira ngo mugende mu Imana igomba. Dukore Imana muri byose. Gukora Imana muri byose bitogomba dukora turi mu munezero gusa cyangwa turi mu mahirwe gusa. Abantu bahora intambara mu bikorwa by'uburirimbyi, abantu bahora intambara mu bikorwa by'ubujyanama, abantu bahora intambara mu bikorwa by'ivugabutumwa, abantu bahora intambara mu bikorwa by'upasiteri. Ariko umuntu w'Imana agomba gukora Imana muri byose. Imana yishimye. Muri icyo gihe cyose rero Yeremiya yigeze ava ku Imana ngo areke gukora Imana. Yesu nashimye. Tugomba turabe iyo umuntu akora Imana neza mbega bigenda gute. Icyo gihe tugomba tumaze turabe dusome aya majambo. Hari amasezerano Imana igirira abantu iyo bayikoreye bakahimana. Muriko muraraba uyu mugabo w'inkone kamukuze yakoze ibintu bitatu. Ikintu cya mbere uyu mugabo w'inkone yakoze, reka tumanze dusome muri Yeremiya ngaha amaze tubandana n'andi majambo. Yeremiya 3:9. Jamwe joro yeme koroke jamwe joro nabumani nabara rahirewa bazosekeraneza jamwe joro yeme sukushina jamwe joro kobane nabara rahirewa bazosekeraneza
Yesu muje jamwijuru ukubu inambara rahindiwa batosozera neza jamwijuru yarewe sukuchina jamwijuru ubani nambara rahindiwa batosozera neza. Dusome Yeremiya 3:9-15. Tugomba turabe abantu iyo bakora ibyo Imana igomba amasezerano ibashirira. Yesu nashimwe. Birashoboka ko wakoze kandi cyo kawe ukabakengera. Birashoboka ko wakoze igikorwa runaka ukibaza ngo nakora Imana yakibonye, ariko aragomba kubwire hari isezerano ryo gushiraho n'abashishikara gukora ibigorokeye. Yesu nashimwe. Uyu rero umugabo w'inkone yitwa Ebedumeleki akora iby'Imana ibara byiza ikimushiraho amasezerano. Reka tuyasome ngaho. 3:9-15. Kandi ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Yeremiya igihe yaracungaraniwe mu rugo rw'ibohero. Iti genda ubarire Ebedumeleki umunyetiyopiya uti ukuri Uhoraho nyir'ingabo Imana ya Isirayeli avuze. Tiraba ngirashitse kuri iki gisagara amajambo nakivuzeko n'ibyago atari byiza kandi bizoshika ubyibonera kuri nyamunsi, ariko weho ndokorokora kuri uwo munsi ni jewe Uhoraho nabivuze, kandi ntuzotangwa mu maboko y'abutinya, kuko ntazobura kukuzigama ntuzokwicwa n'inkota, ariko amagara yawe uzoba uyakijije, kuko wanyizigiye ivyo Uhoraho yavuze. Yesu nashimwe. Wibuke Ebedumeleki twamusomye. Ebedumeleki yababajwe n'ingene Yeremiya yari mu cobo afungiweyo. Yesu nashimwe. Hanyuma Ebedumeleki abwira umwami ati mwami, jewe ndabye ingene Yeremiya yafashwe ari mu cobo, none bamurenganije muri byose, none tubigenze gute? Imana nishimwe. Ebedumeleki ikintu yakoze ca mbere ntacyumvise. Ikintu ca mbere yakoze, yafashe za mpuzu zari bwami, afata izo kwambara n'ibishaka byo kugira ngo aduze Yeremiya bamukure muri ca cobo. Nicyo kintu ca mbere Imana yamushimye. Yesu nashimwe. Rero izo mpuzu zari zuriwe. Mbega wowe utanze iyo urabona byogenda gute? Yesu nashimwe. Tomurengera Ebedumeleki agenda asotora aho ku mwami iyo banyegeza ibihugu, asotora ko bikeya, aragenda ashira Yeremiya yabiwe. Mwabonye ingene byagenze byambwiye. Imana yaramusezerera avuga ati wewe nta mwasi wawe azokwicambaka kandi nzokurokora. Yesu nashimwe. Nayo masezerano Imana isezeranira abayikorera neza. Yesu nashimwe. Afata impuzu zaheze azishira Yeremiya kugira ngo Yeremiya ave muri ca cobo. Imana yayibonye arabati wewe nubwo Yerusalemu yotongoga umuriro uzosigara kubw'igikorwa yakoze. Imana nishimwe. Uyu rero Ebedumeleki arasigara, abandi bariko baranyagwa, abandi bariko barasha, wewe yagumye ari muzima kubw'igikorwa yakoze. Imana igahimbara. Yesu nashimwe. Gukora Imana kuri byose niryo jambo turiko kuri uyu munsi. Ikindi kigira kabiri cyahinduye Imana, yasabye abantu 30 bagera kumufasha guterura Yeremiya kuko yari kumuduzaho. Umwami yaciye ati wenda ko haba 30 yenda mu muduzi umukuru. Imana nishimye. Akoresha igikorwa cyo kubwira ati mwami era abujya mu marenga yo byose, umwana cyararabira ibikwiye cyangwa 30.
icyo gikorwa Imana iyiri ibarekiro cyamusezerano y'amajyana yakadusaba umukozi w'Imana gusoma Yeremiya 3:15. kandi ijambo ry'Uhoraho ryari ryaje kuri Yeremiya igihe yari atunganiwe mu rugo rw'iborero riti genda ubarire Ebedumeleki umunyetiyopiya utuku niko Uhoraho nyen'ingabo agize niwe Mana y'Abisirayeli ati raba ngira nshitse kuri iki gisagara ayo nakivuzeko n'ibyago atarayibyiza kandi bizoshika ubyibonera kuri nyamunsi ariko weho nzokurokora kuri uwo munsi ni jewe Uhoraho mbivuze kandi ntuzotangwa mu maboko yabo utinya. Amena. Amena. Yesu arashimwe. Urumva bikorwa yakoze ishimwe yahawe. Turiko turajana. Yesu arashimwe. Turiko turajana. Igikorwa yakoze urumva ishimwe yahawe. Ntuzotangwa mu maboko yabo utinya. Yesu arashimwe. Kuko igikorwa yakoze agakura Yeremiya mu cyobo akoresheje impundu yo kwibwami ikiyamusezerano. Yesu arashimwe. Natwe twebwe gukora ibikorwa kugira ngo Imana idusezerane. Yesu arashimwe. Amasezerano y'Imana ni menshi kora muri aya. Yesu arashimwe. Akora ibyo bikorwa bihimbara Imana, Imana imugira neza. Twongere dusome aya majambo ajyanye n'icyo gukora Imana muri byose ibihimbara inyungu cyangwa ikimazi abo bantu baronka mu gihe bakoze ibyo bintu. Yesu arashimwe. Reka twongere dusabe wa mwarimu wacu dusomere Hagayi 1:12. Hagayi 1:12 gushitsa 15. Umuvugizi w'Imana yitwa Hagayi niwe tubona dusome ko dusigaje gusoma umurongo umwe gusa turanditse. Hagayi 1:12 gushitsa 15. Hagayi 1:12. Maze Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli na Yosuwa umuherezi mukuru mwene Yehozadaki hamwe n'amasigarira yose yo muri iryo hanga bumvira ijwi ry'Uhoraho Imana yabo n'amajambo ya Hagayi uwo yavugisha nk'uko Uhoraho Imana yabo yamutumye. Kandi abantu batamutumye kandi abantu baterwa n'ubwoba imbere y'Uhoraho. Maze Hagayi intumwa y'Uhoraho abwira abantu ubutumwa batumweko n'Uhoraho ati Uhoraho agize bari kumwe namwe. Amena. Amena. Bandanye 14. Maze Uhoraho akangura umutima wa Zerubabeli yaganze i Buyuda mwene Sheyalutiyeli n'umutima wa Yosuwa umuherezi mukuru mwene Yehozadaki n'imitima y'amasigarira yose y'iryo hanga baraza batangura gukora ku ngoro y'Uhoraho nyen'ingabo Imana yabo. Amena. Amena. Yesu nashimwe. Uyu ni umwami yitwa Zerubabeli yakoze ku ngoro y'Uhoraho igihe Abisirayeli bari baragiye mu kinyago. Hanyuma rero bavuye mu kinyago basubiye iwabo baca basanga ingoro y'Imana yarasambutse. Yesu nashimwe. Basanze ingoro y'Imana yarasambutse, abantu rero baca bishinga kunama mu byabo bibagira ko ingoro y'Imana yasambutse. Imana itubabarire. Hanyuma rero umukozi w'Imana Zerubabeli
hari ikintu Imana yamukoresheje aricyo cyaciye gituma imushyiraho aya masezerano. Nicyo kimwe tugomba turabe kugira ngo dusome tubandanye turangize. Hari amasezerano yaciye imushyiraho kubera ko yakanguye umutima w'ubwoko bwa Isirayeli kugira ngo bubake muri icyo gihe. Hari amajambo yacivuga rero tugomba turabe. Hagayi igice cya 2 umurongo wa 20 niho tugomba turabe. Iyi amasezerano Imana yamushyiriyeho kuri ubwo gukora kwiyongera ukagamurukira Imana. Hagayi igice cya 2 umurongo wa 20 turasaba wa mukozi w'Imana ngo abisomere. Nuko ijambo ry'Uhoraho riza kuri Hagayi ubugira kabiri. Yego. Kuri uyu munsi wa 24 w'uko kwezi riti bariya Zerubabeli umwe atwara Yuyuda uti nzotigitirisha ijuru n'isi kandi nzokubika ingoma z'abami menyereze ububasha bw'ubwami bw'amahanga nzokubika imikogote y'intambara n'abayigenderamo kandi amafarasi azogwaho bo n'abayagenderako umuntu wese agwe yishwe n'inkota y'umugenzi we. Kuri uwo munsi niko abanyengabo bagize nzogusobanura yewe Zerubabeli musabyi wanje mwene Yeshayatiyeli niko abagize uhindure impeta nzohora ndomesha ikimenyetso kuko nagutoranije niko abanyengabo agize. Yesu nashimwe. Urumva aya masezerano umukozi w'Imana yarose Zerubabeli yarose amasezerano akomeye. Umuntu uko yabitse imbere ingabo zikaba nyinshi zose zizoranduka kubera yubakishije ingoro y'Uhoraho Imana yishimye. Gukora igikorwa cy'Imana uretse hariho isezerano Imana igushyiraho. Nawe warukoze nubwo abarezi bazobyuka nubwo imbazi zizobyuka ariko ugashishikara gukorera Imana nk'igomba, abo bose uzobatsinda bazotsinda imbere yawe utobareye. Yesu nashimwe. Imana rero ikisezeranira uyu mukozi w'Imana aya masezerano kuko yemeye gukangura ubwoko bwa Isirayeli bugakora kwiyongera Imana. Yesu nashimwe. Amasezerano y'abantu akora byiza arahari. Yesu nashimwe. Tugomba turangiza dusigaje gusoma umurongo wonyine wo muri Yesu nawe nyine turaba ingere byagenze ku bijyanye n'amasezerano abantu bayigamurukira amasezerano Imana bashira. Kujya mu ijuru yemwe sobekeye kujya mu ijuru no kuba n'intambara arahiriwe bazosozera neza. Usome Yosua igice cya 14 umurongo w'icenda. Twongere turabe amasezerano Imana isezeranira abantu bayikorera mu bwizigirwa. Turi kujya mu bivuga ngo gukorera Imana muri byose. Maze uwo munsi nyene Mose arandahira ati nukuri igihugu wakandagiyemo kizoba itongo ryawe n'iry'abana bawe gushitsa ibihe byose kuko wakurikiye Uhoraho Imana yawe muri byose. Imana nishimye. Urumva amasezerano ku bantu bayikora neza.
turasubiramo dusaba umukozi w'Imana kugira dusomere 14 ku murongo w'icenda. 14 ku murongo w'icenda gushitsa umurongo umwe wonyene mu cyane. Ati uwo munsi nyene Mose arandahira ati nukuri igihugu wakandagiye kizoba ishamvu yawe n'iy'abana bawe gushitsa ibihe byose, kuko wakurikiye Uhoraho Imana yanje muri byose. Kalebu arongera aravuga ati kandi eraba Uhoraho yampaye kumara iyi myaka 40. Yesu nashimwe. Ayo majambo dusomye ku murongo w'icenda niho tubonera, maze uwo munsi nyene Mose arandahira ati nukuri igihugu wakandagiyemo kizoba itongo ryawe n'iryo abana bawe gushitsa ibihe byose, kuko wakurikiye Uhoraho Imana yanje muri byose. Imana nishimwe. Abakorera neza Imana irabashiraho amasezerano. Natwebwe uyu munsi ntitwasezeraniye igihugu cy'i Kanani, ariko twasezeraniye gukora neza igihugu cyo mu ijuru. Yesu yarabitutse ngiye kubategurira ahanyu aho nzoba nanjye ariho muzoba. Yesu nashimwe. Aho ndi aba ariho muzoba. Kwa data hari amazu menshi, iyaba adahari ndabababwiye. Ku muntu akora ibyo Imana igomba arafite isezerano ry'ubwami mu ijuru. Ku muntu akiri mu rugingo uyu munsi arafise ari masezerano Imana imukorera kugira ngo azogere urwego rwo mu ijuru afise ishobora yishimye. Yesu nashimwe. Nayo majambo Imana yandikana. Imana ibahezagire. Amasezerano y'Imana aterekeza abayisenga. Amasezerano y'Imana atera ibyizigiro 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 abayisenga. Turambika amaso hanyuma rero umuntu wese avugane n'umurimo w'Imana, ukeneye amasezerano y'Imana Imana imushyiraho turamuha ikaze. Ninde ashaka ko Imana imushyiraho amasezerano? Ariko ishaka ko manza ugaca bugufi imbere y'Imana ukabwira Imana ati Imana mu by'ukuri je muri iyi minsi ntabwo nagendeye muri byose nk'uko ugomba. Birashoboka ko barimo muhaguruke turasenga Imana. Umuntu ashaka kuvuga ati jewe nanje muri iyi minsi ntabwo nagendeye nk'uko ugomba Mana yanje, nanje ndashaka gushyiraho amasezerano kugira ngo nanjye ndoshishikare kuri ukuboko kwawe. Uyu munsi mu mwanya w'indi urashobora kubaza ati none ayo masezerano ameze gute? Imbere y'uko Imana igushyiraho amasezerano ubanza gutunganya umutima, hanyuma ugasenga Imana ukagira ati Mana uriya gatari mvukane ngaha